basanzwe bamwita mama vyamwa n'umuvyeyi asanzwe abangaha mu Kiyange asanzwe adandaza utuntu tugiye dutandukanye arazi cyane bamwita mama commerçante mama vyamwa ndakura mukije cyane muvyeyi namahoro cyane yego ndashima Imana hanyuma namwe namahoro natwe namahoro ramutse abakunzi ba IHURIRO TV bariko baratukurikirana turabaramukije kandi turabashimiye ko mutugende aha mu Kiyange tutarandiriye umuvyeyi basanzwe bakuzi cyane usanzwe umenyerewe ngaha kubatakuzi wo kwidondora umuvyeyi w'abana bangahe mbega bimeze gute kubera iki ngaha ego urashobora kwituha umudondoro mu ncamake ego turabashimiye je ndi mama nubatse ego ndi umupapa umwe nanje ndi madame wiwe umwe tufitaniye abana 12 ego tukaba tubaya mu Kiyange niho muhira niho dutuye hanyuma hakaba ariho hano turondero ubuzima ego ndagenda nkarangura nkazana nkadandaza abakira baramaze kumenyera nyene rumva iyo bakeneye ibyashara baraza nkagerageza kubirondera kugira ngo abakira ntibabure ibyashara ego hanyuma akazi kanje naka ko kudandaza ibi mubona ngaha ubuzima bwa misi yose jewe nuko kwirirwa nirondera ubuzima urumva ndisumamwe nyene nkarondera ego rimwe mu mabanga ushobora kutubwira rimwe mu mabanga ukoresha wewe uramenyekanye cyane urazwi cyane mbega nakahe kabanga wo gukoresha kugira urutabandi hama ikindi mbega wahereye ahanyene ko tubona udandaza ibintu bigiye byinshi bitandukanye mbega vyifashe gute oya sinahereye aha je naratanguye nyene ndahiga ubuzima ndadandaza mu ruvumera hanyuma tumaze mbona mu ruvumera umenga birandusha ncandaza mu Kiyange ntangura kudandaza ibintu by'indagara nkagenda mu Rumonge kurangura naradandaje imikeke naradandaje ibintu by'amakara ndamaze mu myaka atari mike nk'imyaka hafi 20 ndagenda mu Ngagara ndagenda kuri Kotebu jewe ndi umuntu w'umushakashatsi ngerageza kurondera sinshaka kwicara gerageza kurondera hirya no hino kugira ndabe ko noronka icyo tunga umuryango wanje ego numufasha nuko tukarondera twese kugira turabe ko toronka igitunga umuryango ego kamwe mu bintu twagiye turabaza ababanyi bawe abasanzwe baza kugushore bavuze ati benshi urafise igituma urumbigwa kuko ngo bose bamabazi wawe mbega hari abandi basanzwe badandaza nk'ivyo udandaza ariko tuvunira akagoye cyangwa katubwira ubuhinga ukoresha kugira ngo abantu bose bagume baza bakwitura turabona yuko ni ugumu ufise abakiriya benshi cyane ijya nino mbega ufise akahe kabanga ubikoresha muvyeyi nta kabanga gusa hari ukuntu umuntu akora ikintu yizeye ati reka nkore kino kintu kugira ngo ndabe ko Imana yo kimpezagiriramwo nta kabanga ku bintu by'urudandazwa urumva nugushiruka iceyi gusa hanyuma ugasenga Imana hanyuma Imana ikakurungikira abakiriya nta bundi buhinga umudandaje akoresha ushobora kugenda ukoresheje inkomezi n'umwete ukagenda ukarangura utuntu twawe ukatuzana ugashira ngaho hanyuma abakiriya bakaza kugushorera babona iki bya bintu uranguye ugashira ngaho ku meza ikindi kintu nabonye ibi bintu byo kudandaza birafasha cyane umuntu wewe urashobora kuba ufise umutaho ukawukoresha ugahomba ariko ukumira ko kugira ngo urabe ejo ko Imana yo guhezagira kugira ngo ere wunguke ntuwocureka urumva ubuzima no gushakisha ntuwocureka umizako
narumvise baravuga cyane ati mama vyamwa n'umama yitanga cyane akora bikomeye mbega mama vyama yatanguye adandaza ibi vyose ko tubibona canke nawe arafise aho yahereye arafise bimwe yahereye ko hama azaraduga buke buke kumwe kwa cagisoma twiga ati urudandazwa rwa buto yigwateye imbere mbega mama vyamwa nawe vyatanguye gute yahereye ku vyahe Ego jewe mu buzima naratanguye ndadandaza ibintu by'imahema imifuko mu ruvumera hanyuma ivyo bintu ndabivamwo ndagenda mu rumonge kurangura imikeke ibyo ndabivamwo urumva ngo mashakisha muri vyose hanyuma ndazaha namaze kuva hiyo mbona umenga ndiko ndaruha urabona ko ndiko ndakura hanyuma nca mvuga ati reka ntangure kudandaza utuntu tunyoroheye ariko urabona ko ntigeze mpagarika nca ntangura kudandaza rero tuno tuntu tunyoroheye tumba hafi binyoroheye kwicara impande yavyo ego hanyuma akandi kabazo muvyeyi abana bawe wavuze ko ufise abana 12 muri abo bana 12 bawe hari abamaze guheza canke bose baraciga abana 12 banje hariho abari muri kaminuza ego cyane hari abo na urabizi ko hari bari mu mashuri akuze kandi bose bariga muri abo 12 hasigara umwana umwe uyu mubona ngaha wenyene bose bariga hanyuma nkabigisha muri twa tuntu twanje nyene ngaha ndiko ndarondera tugushakisha urumva nito bigamwo Imana ikaduhezagira nkaronka amafaranga yo kubarira ku ishuri nkabagura amakaye nkabagura uniforme muri twa tuntu nyene kirazira gusuzugura ibikogwa ego nkakagohe wovunira abandi bavyeyi abandi bobo baguma bareza amaboko biteze yuko ataco vyovamwo bakaguma bidoga mbega wo bahanuye iki kuko nawe turumvise uravuze ko wahereye hasi mugabo ugenda uraduze mutahe buke buke gira akagohe uvuniye abandi bavyeyi nkakandi no hanura abavyeyi nka jewe urumva aka kazi dukora n'umurimo mwitumo si vyiza kwirirwa wicaye muhira ni vyiza gukura amaboko mu mpuzu ugakora naho utokora ibi hari ibindi ushobora kuja kushakishamwo ushobora kuja ukagenda kwicira itasha hariya urumva ariko ntiwirirwe wicaye muhira kuko kwicara ntacyo bimaze umuntu urashobora gushakisha muri vyose ukashakisha ukagumushakisha hose ego gukora bakunzi ba Ihuriro TV twari turi kumwe n'umuvyeyi asanzwe akora urudandazwa ngaha mu Kiyange basanzwe bamenyereye cyane bamwita mama vyamwa bivanye n'izina yagiye araronka basanzwe bamenyereye cyane tukaba twari ko turavugana tuyaga dumwe canke tubiri reka tumushimire vyimva mutima muvyeyi turagushimiye cyane ego murakoze cyane n'ikindi gihe nitwagukenera tukakwitura tuzoza ego bakunzi ba Ihuriro TV urafise nimero wowe wavuze ati jewe naho haba mwijoro naho abasangahe uwundonde wese ndanyaruka nkamuha ibidandaza bayifuza ego jewe je muri ibikorwa byanje kwere amasaha yo yose ozukanyuguruza je naho basaye ne saa 5 ndaguha ibyashara kubera ubunze ni amafaranga nanje nkaguha ibyashara kugira nawe nturare inzara reka tugushimire cyane muvyeyi ego turashimye cyane Imana ibaha umugisha amen bakunzi ba Ihuriro TV reka tubasezere twongera tubashimira cyane twongera tubibusa utari bwagire sabone ushobora gufite ndakora gakengera ngaho kasabone hama mubandanye mugire like